Imigwano mu mugwi wa Real Madrid uno musi aho bigeze two turibaza mbega ino ekipe ya Real Madrid kuko si ibintu vyo kubandanya bagwana muri vestiaire umwe ku wundi birahererahe. Twabonye Real Madrid amageneration amwe n'ayandi ariko ibintu biriko bira muri no myaka mu mugwi wa Real Madrid mw'abantu biteye n'ubwoba. Ibintu biteye ubwoba ku mugwi wa Real Madrid ni ibintu bimaramaje ku mugwi nka Real Madrid. Vyukuri umugabo yitwa Florentino Perez arakwiye guhindura uburyo ariko arakora muri no myaka na cancane mu guha uburenganzira bwinshi abakinyi gusumba uburenganzira umumenyereza bafise. Tutarashika kubijanye n'imigwano iriko iraba mu mugwi wa Real Madrid, biratangaje kubona abakinyi bifatira mu gahanga umumenyereza. Ibi ntivyabaye gusa kuwitwa Álvaro Arbeloa n'uwitwa Xabi Alonso vyaramubayeko. Gushika umumenyereza Xabi Alonso abaza uburongozi bwa Real Madrid ko yoba yaraje kumenyereza abana biga muri Gardienne. Uno musi hagezaho abakinyi b'umugwi wa Real Madrid bita umumenyereza ko ari kona. Aha ndavuga umumenyereza bafise uno musi ariwe Álvaro Arbeloa. Mu misi yahera kuri Xabi Alonso yagera kubereka system tactique gasanga ari abakinyi biryamiye. Ukibaza koko iyi myitwarire y'abakinyi ba Real Madrid n'agasuzuguro basuzugura abamenyereza birahererahe. Iyirukanwa ry'uwitwa Xabi Alonso ryagizwemo uruhara cane n'uruhande rw'abakinyi. Uno musi kuwitwa Álvaro Arbeloa vyitwa ko ari we yasarika arasubiza ekipe hamwe mugabo kubera ko ari abakinyi bamwe mwatakira umwanya vyatumye batangura kwigomeka ku buryo batakinamuvugisha. Aho twovuga cane uwitwa Dani Ceballos bagatangura no kumwita amazina y'ibikoresho bakoresha muri entraînement kwita umumenyereza ko ari kona. Uno musi haragezaho umugwi wa Real Madrid urongowe n'uwitwa Florentino Perez nimba koko akeneye ko ekipe ishobora gutera imbere ni yake uburenganzira bunini canke se bwinshi buhabwa abakinyi kuruta uburenganzira buhabwa umumenyereza. Nimba uno musi ku mugabane wa Buraya turiko turabona ekipe nka Bayern Munich ishobora gukomera ku rugero rungana kuri aho, tukabona ekipe ya Paris Saint-Germain isa nk'iyasubiriye Real Madrid mu myaka ya za 2015 2016 2017 2018, ekipe ishobora gukinira hamwe collectivement bagakina finale zibiri zikurikirana ndetse umugwi ukagera kurubona ko vy'ukuri umugwi ukomeye usenyera ku mugozi umwe nk'ino migwi ya za Manchester City, imigwi ya za Liverpool, za Manchester United n'indi migwi myinshi igiye itandukanye ku mugabane wa Buraya, tutibagiye n'umukeba wabo FC Barcelona. Iyo migwi yose mejeje kudondagura meme n'iza Arsenal nta mukinyi afise ububasha gusumba umumenyereza. Uno musi muri ekipe ya FC Barcelona nivyo bafise Yamal ariko araduga, umukinyi afise urugero rwiza cane kandi ruteye ubwoba ariko ntashobora kuja hejuru umumenyereza yitwa Hans Flick. Bafise Rafinha, bafise uwitwa Robert Lewandowski, ba Frankie de Jong ariko iyo umumenyereza ageze kuvuga bose baratekana bakumviriza. Uno musi Vincent Kompany bamuzanye muri ekipe ya Bayern Munich atarisa adafise profile y'umumenyereza mukuru nkizi zifise ba Pep Guardiola, aba ba Luis Enrique, aba Hans Flick, ariko kuva hagereye umugwi wa Bayern Munich kubera yuko abakinyi badafise uburenganzira bunini gusumba umumenyereza, yaraje mu gwa Bayern Munich kumenyereza uwitwa Joshua Kimmich amaze imyaka myinshi ariko arakinira mu gwa Bayern Munich, amenyereza uwitwa Emmanuel Neuer, akamenyereza uwitwa Harry Kane bahuriye mu higanwa rya Premier League, amenyereza aba Joshua Kimmich ba Emmanuel Neuer bahurira mu mahiganwa ya UEFA Champions League akiri umukinyi wa Bayern Munich na wa Manchester City. Araza mu gwa Bayern Munich bose abashira ku murongo arabamenyereza mugabo kubera ko bafise ko gukorera ku mugozi umwe gwa gusenyera ku mugozi umwe. Uno musi muriko murabona umusaruro w'umugwi wa Bayern Munich. Uno musi muri Paris Saint-Germain PSG yarimwe akajagari kuwitwa Neymar Junior, Kylian Mbappe n'uwitwa Lionel Messi. Murabizi kudahuza muri ano ma ekipe ko ari guhari ariko
uwitwa Luis Enrique araza, Neymar agiye araza, uwitwa Lionel Messi agiye ahasanga uwitwa Kylian Mbappe. Warabona ko mu bijanye na systeme ziwe yashobora gusubiriza uwitwa Kylian Mbappe match idaheze, Kylian Mbappe agasohoka arya umuhari ubona ko atanezerewe cyane, asa nk'umukinyi yigumura. Ivyo uwitwa Luis Enrique aza kubikuraho umugwi wa Paris Saint-Germain. Kubera iki? Kubera ububasha afise mu mugwi wa Paris Saint-Germain, ububasha yahawe n'uwitwa Nasser Al-Khelaifi, uno akaba ari we ayoboye uno munsi umugwi wa Paris Saint-Germain. Ni Luis Enrique yaje no kubamenyesha ati hako notunga umukinyi umwe ashobora gutsinda ibitsindo 50 ariko atagukorera hamwe kwabaye notuma ntunga abakinyi bagera kuri 5 banyinjiriza ibitsindo 10 ku mwaka. Uno munsi rero ivyo siko biri ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid. Luis Enrique araja arahinda ibintu byose mu gwa Paris Saint-Germain, aremeye abwira Nasser Al-Khelaifi rekura uwitwa Kylian Mbappe agende, dusigarana abasigaye shobora gukoresha, shobora kubwira bakumva. Uno munsi equipe ya Paris Saint-Germain itwaye Ligue des Champions umwaka uheze, none nuno mwaka equipe igeze muri finale ya UEFA Champions League ku nshuro yabo igira kabiri bikurikiranye. Uno munsi muri equipe ya Arsenal bazanye umumenyereza yitwa Mikel Arteta. Mikel Arteta avuye kwa Manchester City yari icegera cambere c'umugabo yitwa Pep Guardiola. Ageze muri Arsenal arayubatse, uno munsi ari kamenyereza uwitwa Declan Rice, ari kamenyereza uwitwa Bukayo Saka, ari kamenyereza Martin Odegaard, ari kamenyereza abitwa ba William Saliba, ari kamenyereza abagabo bitwa Gabriel Magalhaes, ari kamenyereza abitwa ba Victor Gyökeres. Uno munsi abo bakinyi bose baricara bakumviriza umumenyereza. Iyo migwi yose ndiko ndabwira nta mukinyi muri no myaka igira kuri turenganye cyangwa 5 turumva ngo umukinyi ngo agiye hejuru y'umumenyereza muri no migwi yose. Ndavuga umugwi wa Bayern Munich, umugwi wa Manchester City, umugwi wa Liverpool, umugwi wa Paris Saint-Germain, ndavuga umugwi wa Arsenal the Gunners n'umugwi wa FC Barcelona. Ivyo rero bitandukanye no muri equipe ya Real Madrid. Ni nayo mpamvu ndiko ndavuga ko uwitwa uyu mugabo asazwa atwara umugwi wa Real Madrid Florentino Perez, ibi bintu akwiye kubihagarika kuko aka kajagari kose kaho karaba mu mugwi wa Real Madrid kariko kava kukuba abakinyi aribo bagira ijambo rinini gusumba umumenyereza. Ibi ni navyo uwitwa Xabi Alonso yigeze kuvuga imbere yuko asohoka mu mugwi wa Real Madrid. Twarabonye amageneration menshi yashoboye kuba aca mu mugwi wa Real Madrid, abakinyi bakomakomeye, ariko ibintu biriko bira muri iki gihe mu mugwi wa Real Madrid birateye isoni, biramaramaje. Nugushwana rero kwabaye hagati y'uwitwa Aurelien Tchouameni n'uwitwa Federico Valverde. Uku gushwana gusa nkuko kwasohoye ibintu vyinshi cyangwa se kwanyeguriye amabanga menshi mu mugwi wa Real Madrid. Inyuma gato mu kwezi kwa kabiri harabaye gushwana hagati y'uwitwa Alvaro Carreras ndetse n'uwitwa Antonio Rudiger. Bivugwa ko uwitwa Antonio Rudiger yakubise uwitwa Alvaro Carreras. Biturutse kuki uwitwa Antonio Rudiger we yaje atangaza ko hari abakinyi mu mugwi wa Real Madrid badatahura situation equipe irimo muri aka kanya. Equipe kubise imyaka 2 itazi gutahukana igikombe na kimwe, bakora ico bitwa saison yero, umwaka wera nta gikombe na kimwe bashoboye kuba batahukana. Ibi rero biri mu vyatumye haba no gushwana hagati y'uwitwa Valverde ndetse n'uwitwa Aurelien Tchouameni, kuko tugarutse kuvyo uwitwa Federico Valverde yashikirije ku munsi w'ejo ku rubuga rwe rwa Instagram, yarashizemo ico kintu cyuko nawe ababajwe no kuba equipe ibiri kiracamwo, equipe igiye gukora umwaka kugira kabiri atayikomera kimutwara, akabazwa n'ingene muri vestiaire ya Real Madrid hariho abakinyi badatahura situation mbi equipe no musirima. Gukinira equipe ya Real Madrid no gukinira equipe ikomeye cyane. Kuba umukinyi wa Real Madrid utegeza gutahura icurico nico ugiye gukora mu wa Real Madrid. Uwitwa rero Aurelien Tchouameni nyuma yo gushwana ku munsi wa kabiri n'uwitwa Federico Valverde ku munsi wa gatatu harabaye gushwana masaha y'umyimenyerezo, ariko
baza kuba bihoyahoya mu nyuma biraza kuba bitora inzira. Ariko ku munsi w'ejo wa kane uwitwa Federico Valverde bavuga yuko ari we ashobora gutanguza intambara kuko imbere y'uko imyimenyerezo itangura yanse kuramutsa uwitwa Aurelien Tchouameni kubera iki yamwagirije ko ugushwana kwabaye ku munsi wa gatatu ku mugoroba uwitwa Tchouameni yoba yaciye genda mu itangazamakuru asohora ica bapfuye n'uwitwa Federico Valverde. Mugabo rero ivyo vyaje kuba bishika no mu gwambariro maze ngo uwitwa Aurelien Tchouameni aza gukubita uwitwa Federico Valverde, aza kuba akubita umutwe no ku meza gutyo atakaza ubwenge, arata ubwenge araraba. Mugabo uwitwa Alvaro Arbeloa aza kuba mutwara kwa muganga. Aho nyene equipe ya Real Madrid rero iza kuba ikora inama y'ikibirira, aho nyene nta mukinyi yashoboye kubataha. Inama irakogwa ariko bavuga yuko bagiye kuba bakora amatohoza kujanye n'ibiriko biraba muri vestiaire ya Real Madrid. Hari hitezwe ko hashobora gufatirwa ibihano bikomeye cyane uwitwa Tchouameni ndetse na Federico Valverde no kutazokina ku rukino rwa El Clasico rugiye kuba ruba ku munsi w'Imana. Ariko amakuru yaje kuba asohoka nuko uwitwa Tchouameni azogaragara, biri official, azogaragara mu rukino rwa El Clasico bazokina na equipe FC Barcelona. Mugabo azocibwa amande. Twizera yuko no kuwitwa Federico Valverde bizoba bimeze uko nyene. Ariko tukiraho nyene uwitwa Florentino Perez vy'ukuri arakwiye guhindura uburyo ariko arubakamwo aba Galacticos buno munsi. N'abakinyi vy'ukuri bari immature, nta burambe mu kazi na buto bariko baragaragaza, ntibabona ibihe equipe iri kiracamwo, bananirwa no gutwara ibikombe ariko no munsi barashobora kuba bagwana. Ibi rero equipe ya Real Madrid nda cyane cyane kuwitwa Florentino Perez barakwiye kubihindura. Umumenyereza kujya umusaruro mubi ubonetse ubazwe umumenyereza, ni nako bakwiye kurekera ububasha bwose umumenyereza, abakinyi bakajua hore yabo yo gukina mu kibuga, muganti wa abakinyi ngo bongere bazera gutanga n'amategeko muri vestiaire cyangwa se mu burongozi bw'umugwi. Iki nico cyo kirica umugwi wa Real Madrid gushika muri kano kanya. Abakinyi bafise n'umusi muri equipe ya Real Madrid, equipe itsindwa idatsindwa mengo ntaco bibatwaye. Ni nayo mpamvu vy'ukuri nimba bakeneye kubaka equipe, hari abakinyi bategerezwa gusohoka mu Real Madrid ngwiza murongo zigasohoka, maze bakasigana abakinyi bazima bazi ico bariko bararondera muri equipe ya Real Madrid. Uno musi Kylian Mbappé aravunika akifatira ingenda zikafise imvune, akava muri Espagne akaja mu Butaliyani akaja mu Faransa akaja gutembera hehe. Ivyo bitandukanye n'abandi bakinyi bagiye baraca mu Real Madrid. Iyo bagize imvune umukinyi agumana n'abagize staff technique mu bakinira kugira ngo ashobore kubandanya bakurikirana buri kanya. Ugira ngo nuko abandi batoshobora kuronka ubwo buryo bwo kubandanya batembera bagenda iyo bashaka, no. Ariko ni kubera ko babazi mission cyangwa se babazi akazi bafise ko bategeza kumana hafi n'abari muri equipe no kubatera intege mu gihe bo batakunze ko bashobora gukina. Ivyo bitandukanye no kwa Real Madrid. Uno musi umugabo yitwa Kylian Mbappé araza agasuzugura staff technique y'umumenyereza, bagera ku masaha yo gufungura umukinyi arace guko ashaka. None koko iyo ngendo kibandanya mu Real Madrid biragera barashika kuki? Nta nakimwe bazogerako, bazokwama muri iyo. Rero nimba koko uwitwa Florentino Perez ibi vyo kwama mu manama avugana n'abakinyi, harageze kafata ingingo muri no mu Real Madrid, abakinyi bose bakaja munsi y'umumenyereza. Ni nayo mpamvu n'ibinyamakuru byinshi biko biravuga ko ino equipe ya Real Madrid nta wundi muntu yoyishobora kiretse umuntu witwa Jose Mourinho, the special one. Uno musi amenyesha uburenganzira bwa Real Madrid ko we yiteguye kuza kumenyereza no mu Real Madrid atitaye ku bibazo biri mu no mugwi indani, kuko umumenyereza yitwa Jose Mourinho ntaco woza umukangisha wewe mukinyi, kuko yatwaye ibikombe vyinshi, yatwaye ama Champions League mu migwi itandukanye, yatwaye ibikombe vyinshi aho yagiye araca. Rero afise ijambo rinini gusumba abantu bamenyereza abandi equipe ya Real Madrid kirazana. Ni umuntu yitwa Jose Mourinho, equipe ndazi ko ayihawe ashobora gushira no equipe ku murongo, kuko vy'ukuri nabana akiri bato mugabo ubona ko nta burambe mu kazi ariko aragaragaza. Equipe yatakaza itatakaza mengo ntaco bibatwaye, ariko ahanini uwitwa Nimerim Florentino Perez niwe ategerezwa guhindura system ariko aratwara mu mugwi, kuko ubwiwe niwe ariko ari ikino equipe ya Real Madrid, kuko no munsi bose n'abashefu
bose bakeneye gushikiriza ijambo, bose bakeneye kuvuga uko bagomba ibintu uko bigenda, bose bakeneye gutanga amategeko, bose bifatira mu gahanga umumenyereza. Nimba bamwe barafashe Xabi Alonso mu gahanga, uno musi kuri Arbeloa abariko baramushigikira ntibari bashigikiye Xabi Alonso, mugabo batashigikiye abari bashigikiye Xabi Alonso kijya gihe, uno musi nibo bariko baragwanya uwitwa Alvaro Arbeloa. Nuko rero vyifashe muri equipe ya Real Madrid. Tuzogaruka mu yandi makuru ariko aravugwa mu yindi migwi, mugabo nimba equipe ya Real Madrid bakeneye gusubira kubona Real Madrid yo myaka iheze ikomeye isenyira ku mugozi umwe, umuntu ambere ategerezwa kubigiramo uruhara nuno mugabo azwi ku izina Florentino Perez ategerezwa kwicara akiga ibishoboka byose, agashira abakinyi bose ku ruhande, akaba ku burenganzira bahawe, kuko nta mukinyi aja hejuru ya equipe. Twarabonye Mbappe yaravuye muri Paris Saint-Germain, mugabo equipe yarabandanije irakina irabaho, itwara Ligue des Champions, ivyo yahigiye imyaka n'iyindi mugabo biramunanira kubera ko equipe yagendera ku mukinyi umwe. Mugabo no munsi equipe ya Paris Saint-Germain iragendera kuri Neves, iragendera kuri Vitinha, iragendera kuri Dembele, iragendera kuri Kvaratskhelia, iragendera kuri Doué, iragendera kuri Barcola, iragendera kuri baba Nuno Mendes, ba Pacho Marquinhos n'abandi ba Safonov. Equipe igakina jeu collectif. Uno munsi Mbappe ategerezwa kutaba chef mu kibuga, ategerezwa kutaba chef muri vestiaire, akigenza nk'abandi bakinyi kugira ngo tubone equipe ya Real Madrid isubira ku murongo. Atariko kandi si kuri Kylian Mbappe no ku bandi bakinyi bakaja munsi y'umumenyereza, kuko umumenyereza niwe abazwa umusaruro. Rero ni nawe abashira mu kibuga, niwe bakoresha imimenyerezo, ni nawe bakinisha. Ni nayo mpamvu rero uwitwa umumenyereza ategerezwa guhabwa ububasha bwiwe nk'ubwo ategerezwa kuronka kugira ngo ashobore kubandanya atwara uno mugwi, ayobora umugwi neza mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga. Turavuga nk'umugwi wa Real Madrid. Gatwashimwe bumwe se mafashika kandi kugira ngo natwe muri kino kiganiro mashobora kwandika muri commentaire ico mushobora kuba mwibaza n'umuti wa zino ngwano ushobora kuvamwo mu mugwi wa Real Madrid, kugira dushobora kubona equipe ya Real Madrid nk'iyo twabonye mu myaka igera kuri 2 iheze canke 3, mu gihe abandi bariko baratahukana ibikombe na cane cane muke wabo ariwe FC Barcelona n'indi migwi igiye itandukanye. Mugabo ni equipe vy'ukuri ubona ko yasubiye inyuma cane bitewe n'ububasha abakinyi bahawe bwinshi busumba ubwo mumenyereza yahawe.